igihe cy'isaha zo mu gatondo ni hafi y'uruzi Muzazi ni ku musozi Muzinda zone Muzinda komine Rugazi mu ntara ya Bubanza. Uru ruzi nirwo abakenyezi bahurikiye mu ishirahamwe Action Santé pour tous magara yacu bavomamwo kugira ngo bashobore kuvomera umurima wabo ugizwe n'ibiterwa bitandukanye. Barimye ku mfashanyo bahawe n'ishirahamwe Action Santé pour tous magara yacu. Umwe mu banywanyi b'ishirahamwe aratwiganira ibikorwa vyaryo. Nitwangiriye Denise. Iyi mirima irimwo amapwavro, amaviringanya, ibitunguru, ibitundadamu, amakaroti, n'ibitunguru. Hakabamwo n'imisoma ya kijambere y'ikizungu. Ni ukuvuga uwo murima ni w'iwacu ariko twafashwe mu mugongo n'ishirahamwe ryatwigishije gufungurira abana, hama ritwigishije gufungurira abana babanje kudukoresha amanama. Abarongozi bose baradukoraniriza ubanza baradukoresha amanama, baratwigisha ibijanye no gufungurira abana, ingene abana bagira amagara meza, ingene abakenyezi bibungenze bo kwigenza, ingene bamererwa biriko barafungura neza. Baratwigisha ko ingene umukenyezi yibungenza ari akutegereza kugira ngo afungurire neza kugira ngo umwana ari mu nda amererwe neza. Baratwigisha n'ibijanye n'ingene twokwiteza imbere mu mashirahamwe yacu. Akarusho kariyo cyane kuko twega twenyene nk'uwo musoma wa kijambere uriye nta nirengarenga usubira kugeza mu kanwa. Uraryoshe ufise akanovera, uraryoshe gose uwo musoma. Twege ngaha abanywanyi turaza tukishorera, tukiha nyinshi, tukiyandira umunywanyi wese tuje gukora, tugatahana nk'ifungo nk'izabirabiri canke nk'izatanu bivanye n'ukuntu umuntu uburyo bwe bwabungana. Turishorera hama tukadandaza. Ico turushimira ni uko nka jewe ndakunda kuronka abantu bafata mu mugongo nkuko nyene naronsaba mu bikorwa byacu dukora bya misi yose. Nuko tubona yuko menga tusanga bagomba batera imbere na cyane nk'iri aba badufashe mu ngo bakaduhereza ibi twateye. Nk'ubu tujya dutangure amakaroti agira yere, dutangure kuyadandaza. Hanyuma intuze ibitundadamu biratanguye kwera. Mbere ivya mbere uno munsi twabitwaye mu isoko kugira ngo ze kurabura, turabura ingene bimeze, hanyuma turadandaza. Ni ukuvuga ko twimirije kubidandaza. Hanyuma murabona izo rengarenga ngaho, irengarenga za mbere twarazidandaje. Izo twateye zigira kabiri umukiriya yamye kuziraba. Ni ukuvuga ku munsi wa mbere atondera amafaranga yazo aje abazirangura baza kuzirangura baze nabo kuzidandaza mu isoko. Akarusho rero urumva niyo muri uburimi bwacu nitwikumirako, murumva yuko dutanga n'isoko ku bandi bantu badandaza. Nk'ubu nk'ivyo bitundadamu twabisigiye mu isoko bidandazwe, abandi bakamya amaraso babonebweho no kubifungura. Hanyuma natwe turonka gafaranga tugashira mu bushinguro bwacu. Hama ikindi ntaraheza ikindi no kongerako ni ukuvuga turavye ishirahamwe ryadufashe mu mugongo cyane gose, kandi baraduhaye n'umuti wo gupompa. Akantu tutaronse gusa n'ifumbire, ariko baraduha umuti wo gupompa. Ifumbire gusa niko twagiye kuyironka mu nyuma kuko twagiye kuyigura amahera mu nyuma, ariko umuti wo gupompa ngo dushiramo dupompa baduhaye umuti turapompa. Hama baraduha n'utubido twahonye urukarabe. Ni ukuvuga yuko baraduhaye utubido twahonye urukarabe kugira bikunde babana, kugira ngo twinikinge na corona. Ni ukuvuga yuko mu ngo umuntu ashitse muhira aca banza gukaraba kugira ngo ntiyanduze abandi yavuye. Baraduhaye n'ingurane, baraduha ni ukuvuga baraduhaye ibihumbi 500. Ayo 500 baduhaye ni ukuvuga twaje tuyasabisha ahandi ho kurima mu gatasi kugira turime ibigori. Hanyuma baca turasigana n'ayimbuto yo kugura imbuto yo kugira ngo tuzoteragire. Baca batubwira ko tuzoyariha mu kiringo c'amezi 4, kandi ubu turiteguye kuzoriha ayo mahera, ntangwa turabona ko tuzoyaronka. Ishirahamwe ntiryagarukiye aho,
ryarabandanije ku musozi wa Rugenge zone Musenyi komine Mpanda intara ya Bubanza nyene. Aha ni hagufi y'ishure nshingiro ya Rugenge. Naho nyene hari imirima y'ibiterwa bitandukanye nk'uko tubibwirwa n'umwe mu banywanyi bishirahamwe. Nitwa Ndikumana Sophie, ishirahamwe rya AS ryaradufashije, ryaraje kutwunganira mu bijanye no kuzigana no kuguranana, baradufasha, baraduhimbabura zabika igiti, hama rero baraduhereza imboga dutera mu turima gikoni mu mirima gikoni y'iwacu, ndetse turagira n'agashirahamwe n'umurima duhurira ko rusange w'ishirahamwe. Yego, hama baraduhana honyorukarabe, ariko rero honyorukarabe ntiturazikoresha mu mihana kuko ntituzi ingene bazikora. Ivyo rero tukirindiriye atwariye ko no munsi ari byaza kutwereka ingene bakoresha honyorukarabe. Mbega honyorukarabe ni iki mu nsama? Honyorukarabe na kabido, hama rero batobora, hama bakagashira ahantu mu kugira nyene uvuye mu kazu ka sugumwe ugahonyora, hama ugaca ukaraba. Yego, ko kwishima yuko ubuye aho ishirahamwe rije kutwunganira batwigisha gutera imboga kugira abana bazifungure. Ubu twovuga yuko iyo ngwara iriko iragabanuka ku mutumbi wacu, mbere nta n'abana duheruka gupima ngo dusange baragwara. Umwe mu bakozi bishirahamwe ati hari indoto dufise kandi tuzoruhuka ari uko zigiye mu ngiro. Jewe nitwa Niyonzima Ernest, abandi umukozi wo muri Action Santé pour tous magara yacu, abanjejwe gukurikirana ibikorwa by'iryo shirahamwe bijanye no kurwanya gukinga izi ngwara zifatiye ku gufungura nabi Bujumbura n'Ibubanza. Ibi bikorwa ni ibikorwa bijanye no kurwanya izi ngwara zifatiye ku gufungura nabi ku bana badakwiza imyaka 5 n'abavyeyi bibungenze. Tukaba dufasha iyo miryango mu izi ntara zibiri dusanzwe dukoreramo ko bafata izi mboga badasanzwe bafungura boziyegereza mihana yabo, hanyuma tukongera tukabafasha no mu kuronka uburyo bwotuma ivyo babura byo gufungura bashobora kuvyiyegereza tubicishije mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Ni kuvuga indoto zacu nuko mu minsi iri imbere atamukenyezi mu bo turiko turakorana yosura kuvuga ko afise umwana ufise ikibazo gifatiye ku gufungura nabi, canke avuge ngo jewe hariho ubwoko bw'imboga ntafungura kubera nta bufisi wanje. Ubu turamaze kubona ko ni imboga zitandukanye batari bazi nuko zibaho, bahora bavuga cyane cyane ngo niz'abanyabirato, ubu bari zifise mu mihana iwabo, barazirimye, barabona ko zikura kuryo bwuko izo bwa mbere barasoromye, ubu bakaba bariko banategekanya ko bashobora gutera izindi, mbere bakazigira n'urudandazwa ku buryo bwuko iruhande yuko azifungura yongera akazidandaza kugira ngo yungunganye mu buzima bwa minsi yose. Abajejwe intwaro turakorana neza. Imbere yuko tuza gukorera muri izi ntara, ubwa mbere twaraciye mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu, turavugana n'abajejwe ivy'amagara mu ntara, turashika no mu makomine, gushika uko bonyene batubwiye bati turabona ko mwogenda gukorera kuri imitumba kuko turabona ko hakunda kubonekayo abana bafise ikibazo cyo gufungura nabi. Ni muri iyo ntambwe twagiye turakorana no mu nyigisho twagiye turatanga, abajejwe intwaro n'ivy'amagara y'abantu twagiye turabatumira kugira ngo babone ibikorwa turiko turakorera muri aka karere basanzwe bajejwe. Ukuvuga twe turavye aho tugeze turahishimira cyane kuko nka ya mashirahamwe ubu turiko turakorana, harimo imiryango ikwira abantu bakwira 3,543. Muri abo hakaba harimwo amashirahamwe 202 amaze gushiraho ibikorwa twitavyo kwiyungunganya, bashiramwe amafaranga bakadandaza bakiyungunganya kugira ngo za mboga bahora bamanza gusegerereza abo bubakanye, abo bakenyezi bazironke umwanya wose baba bariko bararondera mihana ya. Umukuru w'umutumba Rugenge arakenguruka akigoro kishirahamwe mu gufasha abakenyezi kwiyungunganya. Nitwa Bigirimana Innocent, nkaba ndi umukuru w'umutumba
waha mu Rugenge. Amashirahamwe akorera ngaha mu Rugenge hari hayo tuzi menshi hamwe n'utundi dushirahamwe duto duto tutakunda kumenya, ariko natwone tuba tutuzi gusa nuko tuba ari twishi cyane dukora ku mugoroba, ariko rero menshi turayazi. Hiryaje no munsi murizi. Iri shirahamwe ryaje no munsi turarizi kuko yari ryarigeze kuza baraduhamagara turiko turatera imbogaboga. By'ukuri turavye ibikorwa byaryo ni ibikorwa byiza, mbere je niko ndabiraba novuga ati biratuma mu ngo bigenda neza, kuko aha ku mutumba wa Rugenge murabona iyo habaye muci haragira aho huma. Rero ariko rero twe dushaduhirwa duhishije, turafise amazi hafi. Iyo rero turose utuntu tutuboga imbuto z'imboga by'ukuri bakaca batera nkuko mubibona ngaha, hanyuma bakaza baravomera amazi gafasha mu muryango. By'ukuri jewe icyo noshima, turashimira cyane abazanye iri shirahamwe, biradufasha cyane kuko iyo bamaze kuduha ziga mbuto z'imbogaboga byarabafashije benshi. Iyo ndiko ndaraba ntembereye mu mihana nsanga ari ibintu bihimbaye, aho nsanga umuntu yahora aza kugura imboga ariko batazisuma, bikaca bisahiriza rero mu miryango, bikagenda neza. Turabateye intege rero by'ukuri ko yuko bokwama misi yose ndetse mu myaka yose muci baze bame batwama hafi kugira ngo tuze turaronka imbuto z'imbogaboga, kugira ngo aba bana bacu ntibaze bagware za ngwara zo gufungura nabi.